Ndabaramukije ndabahaye imwiriwe kuri mwese mutwumviriza mu bihugu bitandukanye by'isi cane cane byo mu karere k'ibiyaga binini. Ndabahaye kari umwe kuri mwemwe mutwumviriza mu bihugu bitandukanye muri ngaho mu gihugu c'u Burundi, Tanzania, Congo, Kenya, Uganda, eka mbere nawe uri mu gihugu c'u Rwanda ndagwaye kariho. Reka ndakwibutse yuko ari vyiza ko wejeje gufyona sabone kugira ngo aya makuru agera kugera ko 5 kuri 5 kandi tukakugeza ko ku mungene utoronka hano. Ndagira ngo ndakwibutse n'agace kugutse yuko ari amakuru toyitwa n'u Burundi na Burundi updates ukagezwa ko n'abanyesha makuru bahinga bakuru bakorera ngaho mu gihugu c'u Burundi kugeza ko umungene utoronka ahandi. Izi ngingo nkuru kuri twabateguriye mu aya makuru twagira ngo tubabwiye yuko muri iki gitondo tuhazindukanye amakuru avuga yuko umwe mu baperezida wari uheruka gushimutwa Evariste Ndayishimiye aka kanyi agaragaye ahantu ha wenyene yakubiswe yavunitse ndetse ababajwe cyane, dore ko aba ajejwe iby'umutekano bahise bihutira cyane kumutabara bakamujana mu bigo bijejwe iby'ubuzima n'ubuvuzi muri rusange. Uyu mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ubwo yama ashimutwa ari ku igenekerezo rya 26 ku isaha y'izi saa sita z'amanywa ngaha ubwo yari ku Kirimba hamwe n'abandi bategetsi n'abandi barongozi bafatanyije mu gutwara iki gihugu cy'u Burundi. Uyu mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari kumwe na bagenzi biwe n'abanywanyi biwe n'abategetsi n'abandi bafatanyije umurimo wo gutwara igihugu cy'u Burundi, hama aca asohoka cyane ubwo yariko aravugira ku telefone nyuma yo gusohoka ubwo abandi bari basigaye mu Kirimba imbere mu nzu ndani awe yaciye asohoka ageze hanze yaciye aburirwa irengero ndetse ababura naho yaba yanyuze. Nyuma y'ivyo guverinoma y'u Burundi ndetse na radio nkuru y'igihugu byaciye birasohora itangazo yuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aciye anyurutswa canke se aburiwe irengero baramushimuse kandi akaba hatazwi neza n'ababa babikoze. Ibi byakomejwe kugaruka ko n'abatandukanye abasesenguzi n'abatohozi bari ngaha mu gihugu, abanyabwenge n'abandi barebera kure ivya guverinoma ivy'ubutegetsi ndetse n'ivy'uburongozi ngaha mu gihugu cy'u Burundi bavuze yuko ibingibi bihuza na politiki, bakavuga yuko ibi byaba byateguwe n'abategetsi bagenzi biwiwe bashobora kuba bari gutegura uburyo bwa kudeti bwiza cyane, kandi bakaba ariko barategura n'uburyo bwa kudeti butandukanye n'ubwagiye buraba cyane cyane nk'ubwamenyekanye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi nk'ubwabaye muri 2025 ariko ugapfuba canke se bakabuhagarika ubwo hari ku ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu w'iyi mutambutsi canke se uriya nyakwigendera akaba yitwa Nkurunziza Petero. Nkurunziza Pierre rero murabizi neza hari ku ngoma ye mu mwaka wa 2015 nibwo ingoma yari igiye guhirikwa n'abandi barimo abagenerali bakomeye cyane nka Godefroid Niyombare ndetse n'abandi batandukanye. Ibi ngibi rero abandi bakaba barakomeje gukataza cyane. Hari indi kudeti eruka kuba ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye nabwo buca fuba cyangwa se baciye babuhagarika ubwo Evariste Ndayishimiye yari mu gihugu cya Uganda cyangwa se ubwo yari mu gihugu cya Amerika ubwo yari aturutse mu butembere ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Jacqueline Ndayishimiye. Ubwo bari bageze muri Tanzania baciye barabutswa bagabwirwa yuko igihugu gifashwe mate. Ibi byatumye ava mu ruzinduko cyangwa se mu rugendo yaciye agirira muri Amerika amanuka agera mu gihugu muri rusangi. Nyuma yo kugera mu gihugu byaciye birangira bigaragara yuko ibi ngibi byari byateguwe ariko bitari bwatangure gushirwa mu bikorwa. Abari bateguye iyi kudeta baciye barabwirizwa abandi bashyirwa mu nkiko bajya gushinjwa ivyo vyaha. Nyuma y'ivyo niko byakomeje kuduga ubu ngubu bikaba byari bimaze iminsi bitagaragara mu gihugu. Ku itariki rero kw'igenekerezo rya 26 z'uku kwezi kwa gatandatu nibwo hagaragaye icyo kintu, hama abatohozi n'abahinga bakuru bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi n'abajejwe kurebera ivy'umutekano wa guverinoma n'abajejwe kurebera ivy'inyungu za politiki bya guverinoma ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakomeje gutohoza bakavuga yuko byaba biri inyuma canke se byabyihishwe inyuma n'abandi bategetsi bari kumwe n'uyu mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Muri aka kanya rero muri iki gitondo cibi cyane nibwo hagaragaye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari ahantu mu ihoteli, akaba hatagaragaye canke se akaba hatamenyekanye uwamuzanye, akaba hatamenyekanye n'icatumye ahagera. Yasobanuye yuko nyuma yo kwisanga ahangaha yaciye atoragurwa n'abantu bababwira yuko bagomba kumushikiriza muri iyo hoteli, ndetse bakaba hariyo mpamvu uyu mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaciye atabarizwa ajanwa mu bitaro bikuru ngaha mu gihugu cy'u Burundi
Burundi. Murabizi neza rero ibitaro bikuru mu gihugu cy'u Burundi byaciye biramwakira uyu mukuru w'igihugu akaba ari kwitabwaho. Murabona neza mu mafoto cyangwa se mu masanamu haragaragara umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arambaraye hasi ku gitanda ari kumwe n'undi muntu uri kumwitaho. Uyu muramuzi neza cyane sinakirwa mubasubiriramo. Murabona ari kumwe n'umudamu wiwe yaje kumureba ariko afise agahinda gakomeye cyane mu mutima wiwe. Aho rero n'ibindi mureke tuze kuza duhure mu idonido tubabwira aya makuru uko bihagaze ndetse n'uko vyogenze muri rusange. Murakomeza kwibaza aho umukuru w'igihugu yaba ararwariye kugira ngo muce muratangura kurebera no gutabariza. Uyu mukuru w'igihugu akaba arwariye muri vya bitaro bikuru. Umukuru w'igihugu canke se umutambutsi canke se umuhisi Petero Nkurunziza yamarwariyemo iyi ni Karuzi Hospital. Murabizi neza cane rero ibi ni ibitaro bivura biragukora ko ugakira. Uyu mukuru w'igihugu rero Evariste Ndayishimiye akaba aremvye cane, uvuga yakubiswe inkoni nyinshi, vyagaragaye ko yaba yarakubiswe n'ivyihebe canke se n'abari bakeneye kumwaka amafaranga. Ibi rero bishobora kuba byarakomeje kugaragara nk'ibindi byatumye aba bantu bamuhiga, ashobora kuba ari ukumwaka igiturire kugira ngo bamutere ubwoba hama ace ararekeraho ko kugaza umutekano mu gihugu. Ibi ni ibintu rero bikomeye cyane kandi byatumye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye anyurutswa canke se ashimutwa muri rusange. Ariko mureke tubanze tubabwire yuko mwe mwese muri kutwumviriza turabaramukije, abandi turabaye mwiriwe bivanye naho muherereye kuri mwe mutwumviriza muri bihugu bitandukanye by'isi, cyane cyane ibyo mu karere k'ibiyaga binini. Ndabaye ikaze kuri mwemwe mutwumviriza muri nga mu gihugu cy'u Burundi, aba mu ntara ya Cibitoke, Ngozi, Karuzi, Ruyizi, Makamba, Muramvya, Bururi, Mwaro, Gitega, Rumonge. Namwe muri kutwumviriza muri mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara ya Bujumbura, haba muri Mer ndetse haba no muri Ruro. Mwese turabasuhuza cyane kandi turabahaye karibu mu makuru twabateguriye. Turabasuhuza namwe mwese muri kunyumviriza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mwese muri kunyumviriza muri Kivu y'Amajyepfo, mwese muri kunyumviriza muri Kivu y'Amajyaruguru, mwese muri kunyumviriza muri Kongo Kinshasa, mwese muri kunyumviriza muri Uvira ndetse na Bukavu ndetse na Kivu y'Amajyaruguru ndetse namwe muri kunyumviriza muri Imurenge. Turabaye ikaze kandi turabaye karibu mu makuru twabateguriye. Iyi ni Burundi Updates. Mwese muri kunyumviriza muri Tanzania Dar es Salaam, mwese muri kunyumviriza muri Kongo, mwese muri kunyumviriza muri Kenya Nairobi, mwese muri kunyumviriza mu gihugu cya Uganda, mwese muri kunyumviriza mu gihugu cy'u Rwanda, mwese muri kunyumviriza mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda, haba mu ntara y'Amajyepfo, mu ntara y'Amajyaruguru, mu ntara y'Uburengerazuba n'Uburasirazuba. Mwese muri kutwumviriza muri mu gisagara gikuru cy'u Rwanda, turabahaye karibu kandi turabahaye ikaze mu makuru twabateguriye kugira ngo mubandanye gushyonda sabone no mubandanye no kumviriza aya makuru gatanu kuri gatanu, atanamwe abacitse canke se atanamwe mubuze ku murongo kandi ku isaha ku yindi. Iyi ni Burundi Updates. Mwese rero turabahaye ikaze muri kutumviriza muri Congo Brazzaville. Mwese muri abanywanyi kandi muri abacuti bacu. Turasuhuza cyane namwe mwese muri kutumviriza mu migabane itandukanye, mwese muri kutwumviriza muri mu bihugu by'iyo migabane, haba mu Buraya, haba muri Europe, haba muri Aziya, haba muri Aziania, haba muri Australia, haba mwese muri kutwumviriza muri mu Buraya, namwe muri kutwumviriza muri Amerika. Turabahaye ikaze, turabahaye mwiriwe, turabahaye karibu mu makuru twabateguriye. Ndagira ngo tubabwire ko ndabibutse yuko aya amakuru mutoherezwa n'uruganda rwa Burundi Update, mukayagezwa ko n'amenyesha makuru bakuru b'abahinga bakorera nga mu gihugu cy'u Burundi, bakugeza ko mu ngene mutoronka hano. Reka ndabibutse yuko ari byiza ko wejeje gushonda sabone kugira ngo aya makuru ajye arakugera ko vyoroshe atangorane. Nanakwibutse yuko mugomba kuramenyera yuko uru ruganda rwa Burundi Updates baza rubageza ko amakuru ajyanye n'agateka kazina muntu, aya makuru ajyanye ni ibijyanye n'ubunyonyezi ndetse n'isesagurwa ry'amatungo ya leta biba biriko biribonekeza nga mu gihugu cy'u Burundi, bakugeza ko kandi bikakugera ko mu ngene utoronka ahandi. Tugarutse cyane muri aya makuru twabateguriye, turabwira yuko nga mu gihugu cy'u Burundi ibingibi bimaze kugaragara ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari mu bitaro canke se arwariye kwa muganga. Ibi byatumye abanyagihugu bagarura agatima ubwo bacekaga yuko uyu mugabo yaba yanyurujwe canke se akicwa mu Burundi. Ibingibi rero byatumye abanyagihugu bagarura agatekano ndetse n'agatima, bakavuga yuko umukuru w'igihugu ahumeka kandi ahari. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aka kanyi akaba arembye kandi akaba ari kwitabwaho n'abavuzi n'abaforomo bari nga mu gihugu, bose bari hariya kuri santere
canke se kuri hopitali arwariyeko. Umukuru w'igihugu rero yaciye anyuza ubutumwa bwe ku rukuta rwe rwa X avuga yuko ameze neza kandi ari kumva atewe ishema no kuba atwara abarundi mu buryo bushimishije, kandi akavuga yuko azabatwara neza atagitugu ndetse atakubahohotera agateka kazina muntu akagaragaza imbere, ndetse ababwira yuko n'ibindi bitandukanye azababagezako. Abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bamusubiza bagira bati ese nuko uri mu kaga canke se nuko uri mu byago niyo mpamvu utangiye kwizeza abanyagihugu akazoza keza, canke se utangiye kubasezeranya ivyo utazobasha gukora. Ibi ni ibintu rero vyakomeje kugorana cane nga mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi koko nta mpuhwe bagira, aho kugira ngo bamufate bamwihanganishe nk'umuntu wagize ibibazo bikomeye cane nk'umukuru w'igihugu, baciye bakomeza kumubwira amajambo ashobora gutuma avaho asubira muri koma. Ibi ni ibintu bikomeye cane, kandi ibi ni ibintu biteye ubwoba cane, bivugwa yuko nga mu gihugu cy'u Burundi bikomeje kugorana kandi bikomeje kuba ikibazo gikomeye cane ngaha. Birakomeje kandi birakomeye cane, aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aca yifatira ku gahanga abantu canke se abanyagihugu bameze batyo, arabwira urwaruka ati birinde canke se bakomeze kuva muri ivyo bintu ko nta kintu vyobagezako. Ibi ni ibintu vyakomejwe kugaruka ko n'ibimesha makuru bitandukanye biri ngaha mu bihugu bitandukanye, haba mu bihugu vy'ibanyi, haba mu bihugu mpuzamakungu n'ibindi bitandukanye. Ibi vyatumye rero umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akomeza kugaragara nk'umuntu urenje canke se udafashwe neza canke se udafata neza abanyagihugu, ko nta mpuhwe bakomeje kumugirira, atani mpuhwe bakomeje kumwereka nyuma y'ubu burwayi canke se muri iki kibazo yahuye nacyo. Ibi ni ibintu byakomeje kuba ikibazo kandi ni ibintu byagoranye cyane. Ibi ni byatumye uyu mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agaragaza ko mu gihugu cy'u Burundi hari abantu benshi baca bamwanga, kandi hari abantu benshi baca bamubwira nabi. Naho muri famiye yiwe bamaze kumva ivy'iki nkuru, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaciye ahamagaza umuryango wiwe, famiye yiwe ubu ngubu iri kumwe nawe aho arwariye muri hopitali. Evariste Ndayishimiye inyuma y'ivyo yashimiye cyane abanyagihugu bagize umutima wo kumutoragura aho yararyamye canke se aho yararambaraye atibashaga kwikura. Ibi ni ibintu rero byagarutswe ko bimenyesha makuru bivuga yuko aba bantu bamutoraguye bagomba gushakishwa bagahabwa ishimwe, ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga yuko ibi byose ari ukubesha, ubwo umukuru w'igihugu ashobora kuba yaracitse abayobozi canke se yaratorotse abayobozi akajya kunywa icyo bita ibiyayurabwenge cyangwa se akajya kunywa icyo bita inzoga z'ibitoke nga hariya mu gisagara cya Bujumbura. Ibi ngibi rero bikaba byatumye uyu mukuru w'igihugu abifata ubutumwa bwe bugufi agashyira ku rubuga rwa X, avuga yuko kubeshera umukuru w'igihugu ari icaha gihanirwa n'iteka ry'igihugu muri rusange, ku banyagihugu ndetse no ku bandi bose batandukanye. Ibi ni ibibazo bikomeye cyane rero byakomeje kugaruka ko gusa byatumye aya makuru ndetse n'izi commentaire batera kuri iki kibazo umukuru w'igihugu yahuye nacyo zihagarara, kandi zigahagarara zose kugira ngo uyu mukuru w'igihugu arusheho gutekana, kuko bari batangiye kumvirizamo amajambo yo guhana canke se n'amajambo yo gusubizwa yo gushyirwa mu gasho nk'uko bisanzwe. Mu gihugu cy'u Burundi rero ni ibintu bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane, umukuru w'igihugu aba ari kwibaza icyo abanyagihugu b'abarundi yabakorera kugira ngo bace baragira umutima wa kimuntu, bace bamwiyumvamo nk'uko abiyumvamo nk'umutware canke se nk'umukuru w'igihugu cabo, aho usa ntawangwa na bose ntiwabura no guceza. Yavuze yuko umu apotre canke se umupastor Isidore Mbayahaga ubwo yaraheruka kumushimira canke se ubwo yaraheruka kumukeza, avuga yuko ari umushumba mwiza utwara intama mu buryo bwiza, akaba azirinda ko ari nimwe yaribwa n'ikirura canke se n'intare. Ibi byatumye uyu mukuru w'igihugu arushaho kwishimira Pasiteri Mbayahaga Isidore, aho yakomeje kumukenza amuvuga yuko ibi byose baba bariko barakorera mu gihugu ari ikibazo cy'umutekano mukeye cyagabanutse, kandi akaba ari igisubizo ku mutekano wiyongerera mu gihugu. Ibi rero byatumye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atangaza avuga yuko abuja atawangwa nabo bose, ahubwo nuko abavura. Ibi byatumye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akomeza gukomera muri Yezu Kristo nk'uko yama abivuga. Uyu umupastori cyangwa se uyu apotre Mbayahaga Isidore yakomeje kumukeza amubwira yuko nyuma yo kujya ku butegetsi mu mwaka wa 2020 yaje ahindura izina ry'abarundi, arikura ku gitutsi ariduza mu buryo bwiza kandi arishyira ku izina ryiza. Abwira yuko kuva na mbere kose atarigeze abona abanyagihugu cyangwa se umukuru w'igihugu akora ivyo uyu Evariste Ndayishimiye akora. Ari kwibazwa ngo ese yaba yaraninuye cyangwa se
yaba yaramubwiriye mu marenga no mu mayere atandukanye mu buhinga, ariko ntabwo mu ijambo ry'Imana ivyo bikora. Ubwo yaramubwije ukuri, ariko baravuze yuko ntawe udahigikira ise umuvyara. Baravuze ati ese Apotre Mbayahaga yabura gushyigikira Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye agashyigikira nde? Kandi igihugu gitwawe na Evariste Ndayishimiye. Ibi ni ibintu byakomeje gutuma umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akomeza kwihangana kandi akomeza gukomera muri Yezu Kristo, avuga yuko muri ibi byose ariko aranyuramo ari Imana izomugwanirira, haba gushimutwa cyangwa se kunyuruzwa, haba gutukwa cyangwa se kuvugwa nabi, haba abamugwanya cyangwa se abajejwe kurwanya umutekano w'igihugu muri rusange. Yavuze yuko araza abizamugendera nk'uko byagendeye Gideyoni, ngo Gideyoni muri Bibiliya, abo muri Bibiliya nk'uko yamavuga Imana ngo yamurwaniriye intambara yiyicariye iy'Abamidiyani. Ibi ngibi rero agaca avuga yuko azabateza amavubi, hama akabarya abazogerageza cyangwa se abazahirahira gutera cyangwa se guhuza umutekano abanyagihugu n'igihugu ciwe muri rusange. Uyu mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ayo majambo yavuze nyuma yaho ahuriye na Pasiteri Isidore Mbayahaga mu ikanisa cyangwa se mu rusengero rw'aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi, aho uyu Apotre ariko aravuga ijambo ry'Imana. Uyu nawe yaboneyeho akagiye ko kubibutsa yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu cy'umugisha, ari igihugu Imana yahaye, ari igihugu cyo kuza kirakorerwamo iby'Imana gusa bitandukanye n'ivyaba byajya ngo babe bari hakurya, bari no hakuno y'igihugu, ndetse n'abandi bari mu mashamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko agarutse kuri Red Tabara. Abasesenguzi abatohoze cyane b'abahinga bakomeza kwibaza ngo ese ubu n'ubuhinga canke n'ubusazi, aho umukuru w'igihugu agaruka mu vya politiki ari mu rusengero canke se ari mu nzu y'Imana ariko aravuga iby'ijambo ry'Imana. Ibi ngibi byahurira hehe? Ari ikibazo gikomeye cyane rero byakomeje kugaruka ko n'aba bantu bose batandukanye babatumviriza canke se batavuga rumwe n'uyu mukuru w'igihugu. Ibi ni ibintu rero bikomeje kugaragara nga mu gihugu, kandi ni ibintu byakomeje kuba ikibazo gikomeye cyane, aho umukuru w'igihugu rero araremvye abakeneye kujya kumusura muzoge gusura, kandi mukomeze musengere umukuru w'igihugu atahuke amahoro, dore aca ari ikibazo gikomeye cyane. Naho turagira ngo tubabwire yuko amakuru twabateguriye ari atuyasoreje, mureke turaza gusubira mu kanya kari buze kuza. Ngaho turabahaye ishimwe, abandi turabahaye ishimwe, n'abandi turabahaye ishimwe bivanye naho mwerereye kuri mwese mwotwumviriritsaga muri bihugu bitandukanye by'isi, cyane cyane nk'uko namwe bababwira byo mu karere k'ibiyaga binini. Nabahaye ishimwe mwe muri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu ntara zitandukanye Cibitoke, Ngozi, Karuzi, Ruyigi, Makamba, Muramvya, Bururi, Mwaro, Gitega, Rumonge, Bujumbura n'izindi ntara zitandukanye ziri ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibi rero mwese turabasuhuza cyane kandi turabaye ikaze. Turasuhuza namwe muri mu gihugu cy'u Rwanda, yaba mwe muri kutwumviriza muri mu ntara zitandukanye, mu ntara y'Uburengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, ndetse namwe mwese muri kutwumviriza muri mu gisagara cya Kigali. Turabasuhuza cyane kandi twabahaye ishimwe mwese mwakomeza kutwumviriza muri mu gihugu cya Tanzania, Dar es Salaam, mwese mwakomeza kutwumviriza muri Kenya ariya i Nairobi, mwese muri kutwumviriza muri Uganda, turabahaye ishimwe mwese mwatwumvirizaga muri Kivu y'Amajyepfo ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turabahaye ishimwe mwese muri kutwumviriza muri Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, Uvira, Goma, Bukavu, Kinshasa, namwe mwese muri kutwumviriza muri Congo Brazzaville, turabahaye ishimwe ko mwakomeje kudukurikirana 5 kuri 5. Eka mbere namwe rero muri kutwumviriza mu Buraya, mwese muri kutwumviriza muri Amerika, mwese muri kutwumviriza muri Australia, mwese muri kutwumviriza muri Europe, migabane itandukanye, mwese turabahaye ishimwe ko mwatwumvirije. Reka ndabibutse yuko vyari byiza ko hejeje gufyona sabone kugira ngo aya makuru agera kugera ko vyoroshe atangorane. Reka mbonere n'akajyo ko kwibutsa yuko ari amakuru utoretswa n'uruganda rwa Burundi Updates, ukayagezwa ko namenyesha amakuru bakuru b'abahinga bakorera nga mu gihugu cy'u Burundi, bakakugeza ko mu ngene utoronka ahandi. Mureke tubabwiye yuko rero mwese mwakomeje gutega amatwi kandi mwakomeje kumviriza aya makuru ya Burundi Updates, muri abahinga kandi mumeze neza cyane kandi mukomeje kugaragaza by'urukundo. Ndabibutsa yuko rero aya makuru cyangwa se uyu muhora wa Burundi Updates mugomba kuramenyera yuko yaraje bageza ko amakuru ajyanye n'agateka kazina muntu, kandi akaza abageza ko n'ubunyonyezi n'isesa kugwa ry'amatungo ya leta biba biriko biribonekeza nga mu gihugu cy'u Burundi, biba biriko biribonekeza mu bisata bitandukanye, yaba mu bisata bya politiki, yaba mu bisata by'uburezi, by'ubuvuzi, ndetse no mu bisata bitandukanye biba biriko biri nga mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ni ibintu tugaruka ko kandi ni ibintu tukomeza kubamenyesha kugira ngo mwese mujye murarushaho kuba abahinga bakuru nk'abamenyesha mukuru babagejeje ko 5 kuri 5. Rero mukomeze cyangwa se mubandanye kumviriza aya makuru kugira ngo mumenye aho isi igeze, mumenye aho igihugu kigeze muri rusange. Mwese rero muri abacu tukaba banyu. Iyo ni Burundi Updates, turabakunda cyane
ciao.